Sangwa ikaze inshuti namwe bakunzi ba televiziyo Renaissance, turi ku munsi wa kabiri igenekezo rya gatatu ntwarante mwaka wa 2020. Hano makuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Coronavirus irabandanya gutandukira umugabane wa Afrika, kikaba kimaze kwibonekeza mu bihugu bigera kuri bitandatu. Mu Burundi, Hotel Source du Nil yafashwe ngo izobe ariyo yakirirwamo abakeka uwo mugera mu ntumbero yo kwirinda ico kiza. Umwe mu baganga b'abarundi arahanura ababijejwe gukurikiranira hafi ingenzi ziba zivuye mu bihugu byamaze kwibonekezamwo ico kiza. Umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana ahamagarira abakenyezi bipfuza kuja mu nzego kubikorera ngo ntibazoshigwa imbere kubera abakenyezi gusa. Idonido yano makuru ni Mukanyisase. Ndasuye kwa ikaze muri ano makuru. Bamwe mu baganga baratewe impungenge n'ingene ikiza ca coronavirus kiriko kiririndwa mu Burundi, aho n'inyuma yaho hari umunyeshuri wo mu Burundi yaravuye mu Bushinwa yasuzumwe ku kibuga c'indege acarari kugwa ataha batabanje kunindira iminsi 14 nkuko biba mu bindi bihugu. Bivugwa na muganga Ndayishemeze Jean Bosco ahanura ababijejwe gukwikiranira hafi ingenzi ziba zivuye mu bihugu byamaze kwibonekeza mu ico kiza. Umuntu aje ava muri ibi bihugu bivugwa mu ikiza ca coronavirus gikazemo cane nko mu Bushinwa cahereyemo muri za Singapore, Korea y'Epfo, mu Butaliyano cyangwa muri Iran. Umuntu mu gihe ashitse avuye muri ivyo bihugu biri mu ico kiza gikomeye cane, ashitse mu bihugu kitarashikamwo n'umuntu akwiye gukurikiranwa cyane. Bavuga yuko ategerezwa gukurikiranwa n'imiburiburi kuva ashitse kugera ku minsi 14 bariko barakurikirana yuko yoba atanduye ico kiza ca coronavirus. Muri ico gihe bamushira ahantu novuga yuko yoba nk'ahantu yoba yugaraniwe, agiye n'aho abantu bari akagira ukuntu yitwara kugira ntashobore kwanduza abandi bantu. Muri ico gihe ibintu biba bisabwa nuko bamushiraho hantu bakamukurikirana bikwiye kugira ngo ico kiza ntigishobore gukwira isi yose. Murabona ko ari indwara ikaze kandi yica abantu benshi mu mwanya muto. Ibyo bo bakwiye gukurikirana no kuraba yuko ataza n'umuriro muri iyo minsi 14 ikurikira kuva muri ivyo bihugu biri mu ico kiza. Bagakurikirana yuko kabiri ku munsi baraba ko atamurira yoba yazanye, bakaraba ko atabimenyetso bya ziriya ndwara zo mu buhumekero yoba yazanye. Bana nko muri ibi bihugu byacu iramutse itangura kuza yo kuberana n'uburyo bwo kwikingira butaba ari byinshi, yo hitimara abantu benshi cyane kurusha no muri ibi bihugu biteye imbere. Nico gituma abantu bakwiye kuyahagurukira, umuntu wese avuye muri ivyo bihugu bakamukurikirana cyane kugira ngo ibibazo mu nyuma. Yari muganga Ndayishemeze Jean Bosco. Hotel Source du Nil yafashwe na leta ngo ibe ari izoshigwamo abazoba bakekwa ko banduye umugera wa coronavirus. Ku mugabane wa Afrika abantu batandatu bamaze gufatwa n'uwo mugera kuva kuri uyu wa mbere. Mu bihugu nka Senegal, Tunisia na Maroc nizo zabonetsemo abanduye uwo mugera kuri uyu wa mbere. Ivyo bihugu vyiyongereye ku bihugu vya Afrika nka Egypte, Algeria na Nigeria bimaze kwibonekezamwo uwo mugera. Ku isi yose igitigiri kiguma ciyongera, ibitigiri vy'abanduye ni ibihumbi 89 hijana 97, abandi ibihumbi 348 baritavye Imana kuri uyu wa mbere. Mu gihugu c'Ubushinwa abanduye bagera ku bihumbi 8026, hakaba hamaze kwitaba Imana bagera ku bihumbi 2912. Mu gihugu c'Ubutaliyano abantu banduye bagera ku gihumbi 1694. Ico gihugu akaba ari ico kirimwe abagwaye benshi ku mugabane wa Burayi, ariko nubwo biruko uwo mugera ntibica bose, hariho abamaze gukira. Mu rukurikirane rw'amakuru ajanye n'indwi yahariwe umukenyezi mutegurirwa n'urunani rw'amaradiyo RPA, Inzamba na televiziyo Renaissance. Uyu munsi tugaruka ku buzima bw'umukenyezi mwirimizi. Urunani rw'amaradiyo rukaba rubashikana kuri umwe mu mitumba igize komine Ruyigi. Umukenyezi atwiganira uko yiyungunganya kugira atunga umuryango. Kubw'urunani rw'amaradiyo, iyi nkuru twayiteguriwe na Trésor Niyongabo. Uyu n'umukenyezi w'umwirimizi twise Marcelina. Turi ku mutumba Dutwe muri komine n'intara ya Ruyigi. Uyu mukenyezi asanzwe yubatse, ariko kubwiwe asa n'utagira umufasha. Mfashe ndamufise wenyene se habari bayigiriye mu vyiwe, bayizije umufashe n'ibisanzwe. Umujabo makese amafaranga nayo yakorera kandi nayaronka. Mu vy'abana nta bintu abagurira, nta tukambira abagurira, gusa niko sanzwe wenyene nk'undi wona abantu nyene baba bafise. Niko bakanyunganira.
ivyanje navyo vy'impuzu navyo nyene nuko nyene. Marcelina yishinze kubeshaho umuryango wiwe ugizwe n'abana 4, umugabo hamwe nawe. Babiri muri bo nabo bavyaranye n'umugabo, abandi babiri nabo umugabo yavyaye ku wundi mugore. Kugira bishike ko Marcelina avuga ko bimusaba kuvyuka mu nkoko. Mu bisanzwe amasaha yo kuvyuka mu gatondo ijoro ka 11 gacana ngashuhiza abana ndabavyura mije gucana bategura kenda bafungurira bahejeje nkandabwira ati mushuru genda kw'ishure aho nanje mba nagiye guca ingero maze kugenda gukora mvayo nko mu masaha 8 cyangwa saa 9 ashika nyene nkora ubuwa vyo muhira. Yamara uko kwiyungunganya ntiguhagije arico catumye Marcelina ahitamwo kwinjira muri rimwe mu mashira hamwe y'abakenyezi. Cyangwa nkashiramo jewe ndimwe kamara amezi 6 turazikanya guhera ku gihumbi kundwi twe tukazanya ku munsi wa Mungu ku gihumbi n'ijana. Ugumye tonda rero ushobora gusanga ku kwezi rwose nk'ibihumbi 220-230. Uwo mukenyezi akaba ahamagarira abandi bakenyezi gukura amaboko mu mpuzu kugira biteze imbere. Rero no kwibutsa abakenyezi nkanje nuko bojijuka bagakerebuka bakamenya yuko wicaritse amaboko atakimushoboye kuronka mugani ukoze ubaronka. Je nusaba abakenyezi nkanje yuko bojijuka bagatera imbere. Uwo mukenyezi Marcelina ni umwe mu bakenyezi bari mu buzima bugoye ariko bakora uko bashoboye kose kugira batunge imiryango yabo. Arakoze Trésor niyo ngabo umukenyezi akwiye gukora ibishoboka kugira ashobore guserukirwa mu nzego zose z'igihugu. Kubwa Edouard Uwimana umuhuza w'abarundi ngo kuba umukenyezi ntibisigura kuja mu nzego ahubwo haja y'ubishoboye. Yabishikirije kuri uyu wa mbere aho yari yakiriye intumwa zishiramwe ry'akarere k'ibiyaga binini Sirgel. Nk'umuhuza w'abarundi cyo twabemereye nuko tugiye kubandanya dufashanya n'izindi nzego kugira ngo by'ukuri umukenyezi aserukirwe mu nzego zose z'igihugu ariko kandi tumuhimiriza yuko nawe yoheza agakoresho agasobwira ashobore guserukirwa kuko sukuba umukenyezi gusa kugira ngo uja mu nzego nuko n'umukenyezi ubishoboye. Kwana babwiye ko nk'umuhuza w'abarundi turiko turakorana n'ishira hamwe mpuzamakungu PNUD kugira ngo dutangure kuremesha amanama azoba arimwo abakenyezi kugira ngo tubahimirize mu kutora no kwitoza. Tukaba rero mu kwezi kwa gatatu tuzotangura amanama tuzokora harimo n'abakenyezi harimo n'imigambi harimo n'ibindi bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu ariko cyane cyane dushimikira ku kwitoza no gutora k'umukenyezi. Hanze y'u Burundi naho iritiro 1200 z'igitoro zaranyurujwe kuri uyu wa gatanu heze. Ico gitoro cagurishijwe ku banyesomalia bikozwe na bamwe mu ntwazangabo z'abarundi bari mu gihugu ca Somalia mu rwego rwa MISOM. Abarongo yabandi bagasigura ko ari kugira ngo bashobore kugura ibindi bikoresho vyankenegwa. Denis Ndayikengurukiye. Izo litiro 1200 zari zibitswe mu nkunguru zigera kuri 6. Inkunguru imwe ikajamwe litiro 200 ikagurishwa $100 y'amafaranga y'abanyamerika. Amakuru dukura muri Somalia avuga ko izo ngunguru zatwawe n'umunyesomalia azwi ku izina rya Ibrahim ajejwe kuzana amazi muri kontenje y'abarundi. Ayo makuru akamenyesha kandi ko Ibrahim yabikoze ahawe itegeko na kapiteni Alexis Irambona ari muri batayo ya 53 ya MISOM. Abatwara iyo batayo bamenyesha ko bagurisha ico gitoro kugira bashobore kugura ibindi bikoresho nk'amasabuni n'ibindi byankenegwa byahora bitangwa n'ubumwe bwa Afrika. Igugwa ry'ivyo bikoresho risanzwe rikogwa muri kino gihe n'abatwara inteko ziri mu rwego rwa MISOM akaba ari kubera ko ayo mafaranga ishira hamwe y'ubumwe bwa Afrika isigaye riyatanga ku bategetsi b'inteko z'ibihugu byatanze abasirikare mu rwego rwa MISOM aho nyene muri Somalia. Abasirikare bakaba batumva igituma abo batware babo mu kugura ibikoresho barinda kugurisha ico gitoro. Kapiteni Irambona hamwe na Major Dieudonne Ngendakumana asanzwe ajejwe byo gutegeka intambara muri bato ya 53 boba bariko barakora uruhigi ku basirikare bapakiye izo ngunguru babagiriza kuba ari bo batanze ayo makuru. Igurishwa ry'ibikoresho n'ibifungurwa ku basirikare bari muri Somalia bikaba byibonekeza cyane muri kino gihe himirije kugombora abasirikare bari muri bato ya 52 ya 53 n'iya 54 cyo kimwe nabo mu biro bikuru byo muri kontenja ya 12. Arakoze Denis Ndayikengurukiye. Abamenyesha makuru banebikinya makuru iwacu barakwije kuri no munsi iminsi 134 bafunzwe baciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana no muri yo numwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Umushoferi akaba yarejejwe. Abacamanza bari bashashe muri urwo rubanza akaba yari Parfait Muvunyi yararongoye intahe Ihubitonze Eric hamwe na Kaneza Clarisse asanzwe ari warongoye sentare nkuru y'intara ya Bubanza.
icariho c'umushikiza manza akaba yari yabasabiye gufungwa imyaka 15 tubibutse ko abo bamenyesha makuru bahagaritswe kwigerekezo rya 2022 gitugutu umwaka uheze ibubanza bakaba bahagaritswe bagiye gutoza inkuru muri komine ya Musigati ahari ko habera intambara hagati y'abitwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Egide Harerimana bakaba bagirizwa kwifatanya n'abashaka kudurumbanya umutekano w'igihugu. Imbere yuko dusozera no makuru naho uni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko mutegurirwa n'urunani rw'amaradio Inzamba RPA hamwe na television Renaissance ku isoko cuno munsi kibayagira ukuntu abarundi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda bagerageza gutsimbataza umuco n'akaranga ku isoko ngishikirizwa na Thierry Bigirindavyi. Umuco n'akaranga iyo byitwararitswe biri mu bintu bishuje gize igihugu cyacu cyose mu makungu. Muri kino gihe abarundi babarizwa mu bihugu nka byose byo kwisi na cane ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuva mu mwaka wa 2015. Abarundi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda barashinze umugwinda karanga witwa Mararo uhuza abarundi n'abarundi kazi baba mu gisagara ca Kigali no mu micungararo yaho. Ni gute none abo barundi b'impunzi batsimbataza umuco n'akaranga by'u Burundi. Ibi nivyo tubaganirire ko muri kino kigabane ku isoko co kuri 29 ruhumba umwaka wa 2020. Thierry Bigindavyi nije ngenda kibashikirize kazi. Kuva aho abakoroni baziye bararambiye niho batanguye kurandura umuco. None abategetsi bakurikiye baza babigana aho kuza bahindura bubakira igihugu cyabo umuco. Amezi abaye abiri umugwinda karanga Mararo utanguje ibikorwa byo gutsimbataza umuco n'akaranga. Kuri uwa gatanu abarundi bahungiye mu gisagara ca Kigali no mu micungararo yaho bari bahuriye mu ruganda rwatunganijwe n'uwo mugwi mu kigo bita Centre Communautaire kiri Gikondo. Icivugo cy'uwo munsi cari kijanye n'uruhara rw'umuco mu gutsimbataza karanga. Arsene Bitabuzi arongoye umugwi Amararo ari mu bari barongoye ibikorwa. Twifuje kugaruka ku by'imico n'akaranga cyane ku barundi bari mu bihugu atari byabo aho duhereye cyane muri kino gihugu cy'u Rwanda kugira ngo mu mibereho yacu ya buri munsi ibyo dukora ibyo tubayemwo twame tugaruka kuri wa muco kuri kakaranga ka basokuru kugira ngo nejo umunsi twashoboye cyane tugashobozwa gushika mu gihugu cyacu Burundi tuzotane wa muco tuzona wubakireko kuko twabonye yuko n'igihe twavayo iby'imico n'akaranga byari ko biratituka kandi n'ubu bibandanya bitutuka cyane ari naco gituma ngira ngo mbona twama mu njyane zirutavanako biva kuguta umuco wa muco n'akaranga byaranga basokuru bo mu Burundi bwa Nyaburunga. Urabye mu mibereho y'abarundi uko abarundi bari babayeho bari bafise ukubaha. Hanyuma ikindi catuma abarundi usanga bahize hamwe nuko mu barundi wasanga hariho kirazira baramenya iki kiremewe canke nticemewe iki kirarekuwe canke ntikirekuwe bakamenya ko no mu kibano bakamenya kubahana bakamenya ukuntu babana ugasanga gutyo bashize hamwe bagize uburundi kandi bakaba umurundi umwe. Ibiteramo nk'ivyo biratuma abarundi bahura bakiginana bagacishamwo bakanavyina. Ico gikorwa cyo gutsimbataza umuco n'akaranga kirahura n'ingorane rimwe nkuko Arsene Bitabuzi avyemeza. Uretse ibi biganiro dutunganya turakora nk'umugwi ndangakaranga turabyina tugatamba n'ibindi bitandukanye ariko hanini ingorane dukunda kugira ni y'ibikoresho canke aho dukorera ntituri mu gihugu cy'iwacu ngo tuvuge ngo turafise centre culturelle yacu cyangwa ngo turafise ibikoresho nkuko twahora tubironka i Burundi. Ibyo byose ni ingwane ni intambamyi zidasanzwe akamaro birakadufitiye cyane. Murabona nizi nyigisho twigishanya urabona yuko biratwubaka twebwe birakatubwira ubwa mbere kuko imbere yuko tubiha abandi tubanza kubyiha hanyuma nakamaro no kubo tubiha abandi bari hano hama bigira akamaro no gihugu cy'u Burundi kuko twe turiko twitegurira gutaha. Bavuga ngo inkware itora
ku musozi ariko agatima kari mwishamba twebwe turi hano ariko agatima kari Burundi turiko twitegurira gutaha iyo twitegura gutaha rero tugaruka ku by'imico n'akaranga no vuga ko igihugu cacu turaciyumvira kandi turashaka ico tuzotahana mu by'imico n'akaranga. Abarundi n'abarundikazi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bitamwe n'ivyo biteramo bavuga ko bibafitiye akamaro ntangere. Floriana Irangabiye ari mu bitavye ibikorwa byo kuri uwa gatanu. Icambere na mbere biraryoshe guhura n'abarundi bene wanyu mukatamba mukavyina mukanaganira. Si kenshi uhura n'abantu muvuga ikirimi kimwe mwumvikana ugasanga muko muributsa ko umengo muri wanyu muribagira ko muhuriye ahantu mu kindi gihugu. Nukuvuga yuko biradufasha cyane ko utusanga hariho nico wewe woba utagihangira agaciro kubera huba batavyo bakora. Reka tuvuge nk'ubu twumvise abavuga bati kera gusohora umwana bamushira ku rutaro bagakora imigigwa y'ikirundi ariko no munsi ngo batereka za vin na champagne kandi biravye nivyo no munsi haje n'ibindi bitamo bridal shower n'ibindi ugasanga umugeni ntagisezererwa ngo yigishwe kuja kubaka ivyo azokora mu rugo kuba umuvyeyi mwiza ahubwo ugasanga namakadone ni novuga ni mico misumano ivuye ahandi twizero byinshi kandi twaryohewe cyane kubera badukebuye. Muri kazoza umugwi amararo utekanya kuzohora utanga inyigisho z'imbyino n'intambo z'ikirundi ku bana b'abanyeshuri bari mu buruhuko ukanabigisha n'iyindi migenzo iranga abarundi aho harimo amajambo yo gusaba umugeni gutwikurura n'ibindi. Arakoze Thierry Bigirindavyi. Aha ni naho amakuru twabateguriye agarukiye twaba tubashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye naho butaha.